Ukiweza unaweza kuja kusaidia hapo kidogo uweze kula mkate. Asante. Anakuja makofi kwake jamani, makofi kwake. nawe eklezi namuhezagiye abandanya ashimene kandi Imana ugira byose bandanye imuheza n'abiwe biwe akunda biwe akunda n'abandi akunda n'Uburundi izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima. Umushikiranganji Muri hagati mu gihugu n'amaterambere y'amakomine nawe naza kubabwira akantu karyoshe hanyuma mpira ikinaanza sasa. Tusabe abambaye ingofero witwa Imana gusaba abazi kuririmba bafashwe ko imigambi ngabire waduhaye n'abarundi n'isi uyu mugenzi wacu inshuti umubanyi y'amahanga yose ku myaka 50 wamuhaye ubasha nawe eklezi
yamuhezagiye abandanya aje imbere kandi Imana kugira byose bandanye imuhezaga mu bikorwa biwe, akunda biwe, akunda n'abandi, akunda n'Uburundi, izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima.
Unaitwa nani mama? Unapenda kudansi ya kutuliza tigila hivi ya Nigeria, sivyo? Hebu mpatie tadana 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 tadana. Niko kuelezea niko ndogo iisi banya neyo na bantu bubahuka. Urabona ko barusa mare uwatinye atashe zirayoye siko bimeze. Rero mu buzima ukavuga uti bajya abantu barikinga bajya abantu bari pikipiki bajya kazi nakashaka ni wakati sasa kuja muri Amerika. Reka none babwire histoire ya Muri. Abantu bateruye imizigo barapanga
abantu bagapanga bagakora kuva mu gitondo gushika ejo mu gitondo. Umunebwe muri Amerika ntujeyo, turumvikanye. Iyi si banyeneyo abantu bakora bubahuka bita bakisakrifia, sivyo? Namwebwe bifuza ko byagenda gutyo. Mama Kidumu agira sebaha. Aze Krisel. Abakobwa bakubise. Krisel. Tanzania kago mwabonye biswe Mungu wanje makofi kwake kijana yangu Service byinshi byo novuga amuhaye ikintu nari niteze siniteze ko amba Bibiliya ariko kubera yuko ayimpaye kirumva nuzuye umwuka kirumva nuko mwese murafuranga
Rero nazanye abakubita rumeti umukobera amashishiko uwo artiste w'Uburundi akorera bavuye Kigali aje kurunda amajero urabona shiko urashoboye uce uvuga uguye konti ya BDSD ajya muronga mu Rwanda uzunarungika ari ukuntu babikoze aca yinjira pa kandi yinjiye avuga ngo pa vuga ati pa amahera pa yego BSD sawa Tafadhali ukiweza unaweza kuja kusaidia hapo kidogo uweze kula mkate. Asante, anakuja. Makofi kwake jamani, makofi kwake. Haya, na mama wangu akuje tafadhali akule keki kama bado yuko hapa. Naona kasisi anakuja, naona waziri anakuja. Wananchi Mheshimiwa Kidumu, nasikia kwa kuzaliwa leo ni mtoto, tunabidi tukuibie kwa sababu leo umezaliwa. Haijalishi umezaliwa na ndevu kiasi gani, lakini leo wewe bado ni mtoto bebe. Waheshimiwa wako hapa, inabidi tumwimbie, tuweze tuliimbie Hagati Kidumu, siko? Are you ready? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kidumu, happy birthday to you. It's so cool.